Igisagara ca Bujumbura congeye gutegwa iteka ridasanzwe mu kwakira inkino mpuzamakungu mu rukino rwa golfe, aho ibihugu bigera ku ndwi vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko vyitezwe mu ihiganwa East Africa Golf Tour ku ncuro ya gatatu. Chris Ninahaza arongoye umugwi golf w'Ubujumbura avuga ko arakaryo keza ko kumenyekanisha igihugu biciye muri izo nkino. Twatewe iteka kandi ni banki KCB yo yama idufata mu mugongo. Ni iteka rero ntangere yo kubatumira kuza kwifatanya natwe muri rino higanwa riko riraba muri sous region mu bihugu byose rikiraba. Twebwe rero nka Golf Club de Bujumbura twiyemeje gufata mu mugongo higanwa dufatanije na KCB. Ni rya gatatu ibaye kandi turizeye yuko izoba no mu mwaka uza. Turashimiye cyane rero bivuye ku mutima banki KCB ku kuntu yamiba hafi no mukino wa golf, kandi twizeye yuko tuzoba turi kumwe no mu mwaka uza. Chris Ninahaza aratubwira uko urukino rwa golf rwifashe i Bujumbura. Standing ya jeu de golf ngaha mu Burundi turavye nivyo golf ntiratera imbere cyane kubera abantu ngira batari bwayimenye ku buryo babona yuko ari sport. Bafite abantu benshi barashobora kwibaza yuko le jeu de golf c'est un jeu ikina abantu bakuze gusa, mugabo je no bamenyesha yuko ni sport ikomeye cyane. Murumva umuntu amaze amasahani ariko aratambuka udahagarara, murumva yuko quand même habarimo sport. Rero au niveau régional n'ukuri golf ni ikintu gikomeye cyane, ngire ko ni na benefit ya jeu kuri visibilité y'igihugu. Le jeu de golf ni jeu yegeranya, no vuga nti abantu babasiyo nkuko kwa bashika, abantu usanga kenshi no vuga nti bakora ubuzi bwinshi. Numva rero ukacusanga yegeranya abantu benshi. Nk'ubu unye itunwa ya KCB yajemo n'abasiyo abo bakorana na masika bavuye muri Kenya baje gukina. Hapo turazitanga, KCB iratanga na hapo i Nairobi, kandi KCB aho iri hose nk'ubu bariko barakomunika yuko mu Burundi hariko rabatuma, haba mu Rwanda barabizi, haba muri Tanzania barabizi. Ni ikintu rero urumva novuga nti gifise visibilité nini, gifise platform nini. Golf itanga platform, novuga nti utoronka vyoroshe mu zindi jeu. Masita Mukure arongoye ibanki KCB ari nayo ifashe mu mugongo iryo higanwa, avuga ko inkino benizi zifise uruhara runini mu migenderanire y'ibihugu n'ibindi mu guhuza abantu abene gihugu bakagira amagara meza, ivyo navyo bigatuma igihugu gitera imbere. Iryo higanwa East Africa Golf Tour ribaye ku ncuro ya gatatu, bitegekanijwe ko rigiye kwitabira abakinyi bagera ku 40 harimwo abagabo n'abagore. Abakinyi bane ba mbere muri iryo higanwa bazokwitabira urukino rudasanzwe gusozera ihiganwa rizobera mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi.